Reka nsubire ndabaramutse n'abahe n'ikaze mwese mukunda amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Isi TV yambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, amakuru abavugwa mu mutekano, politike, zivugwa mu butungane hagati y'akazi na muntu n'izindi zose ziba zagiye ziragarukwako. Muri kano kanya tugiye kubashikiriza amwe mu makuru agezweho turaza kugenda turababwira, ariko nanone tukaza gushimikira cane kuri ino nkuru ivugwa muri CNDD-FDD. Ni muri komine Matongo, n'umunyamabanga wa CNDD-FDD aravugwa mu bwicanyi. Muti ivyo vyoba bimeze gute? Turaza kubaha ido nido n'amakuru twamaze kumenya. Nizere ko wamaze gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Hari umunyagihugu muri komine Matongo ni mu ntara ya Kayanza yatumenyesheje inkuru y'ikiziga c'umugabo catowe muri iyo komine kwa 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023. Umunyagihugu aravuga amakuru afise ku bagandaguye uyo muntu, aho yemeza ko uwari kwisonga yari Victory Hasabumutima, akaba ari umunyamabanga wa CNDD-FDD muri iyo komine afadikanije n'imbonerakure zimugendanira. Uyu munyagihugu aranavuga ivyakozwe n'abategetsi kugira bapfukire ico caha. Ubutumwa bw'uyu munyagihugu bugira buti: mwaramutse, hari ibintu biteye ubwoba biherutse kuba hano iwacu muri komine Matongo. Abategetsi bariko barakora ibishoboka vyose ngo babipfukire, none turipfuza ko mwodufasha kubishira habona. Mw'ijoro ryo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023 mu bihe vy'isaha 5 z'ijoro hari umuntu yiciwe nko ku metero 7 uvuye ku biro vya komine kwibarabara rya kaburimbo inomero 1 aho bita mu ndaro ku mutumba wa Ruganza. Uwo muntu yishwe avuka mu ntara ya Cibitoke, ariko yari asanzwe aba kuri santere Kayanza, akaba yakora urudandaza rw'amagendo. Uwo munsi ku wa mbere yari yaje kwishyuza amahera uwo basanzwe bakorana urwo rudandaza yitwa Sergio. Uyo Sergio nawe akaba ari umukozi mu biro vya komine Matongo muri Etat Civile, asanzwe aba muri ako gacimbiri nyene Kandaro. Uyo Sergio arazwi rwose hano i Matongo nk'uwahoze ku rugamba rwa FDD. Amakuru dufise nuko Sergio ngo yoba yari amuheraniye amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 3. Uwo munsi baririrwanye barasangira agacupa ku kabare bita kwa Nduwi mu ndaro. Ku mugoroba amaze kubona ko Sergio yanse kumuha amahera yiwe, niho wa muntu yaja kwibarabara gutegera imodoka ngo gutegera imodoka ngo atahe. Yarategereye umwanya utari muto, ubona ko n'imodoka atari kirenga mwibarabara kubera ikena ry'igitoro. Niho haza sekreteri w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Matongo yitwa Hasabumutima Victor, ari kumwe n'imbonerakure 6 zimugendanira, kandi bose basanzwe babaho ku gasantere Kandaro. Baciye barengera kuri uwo muntu w'umugabo baramukubita vy'agashinyaguro araboroga atabaza bibimfa gusa. Umuyangayanga w'ingurube batazira Siyeri adandariza hambavu yaho bamukubitira niwe yihevye, aravyuka abwira uwo Victor ati: ariko nawe we uri umuntu w'umutegetsi, uwo muntu ntiwopfuma nk'umujana mu gasho ivyiwe mukazobibaza ejo mu gatondo bukeye aho kumuhohotera gutyo. Uwo yariko haraborezwa igufa nawe ati: erega mutama, ubu naho ariko arangira uku turazinanye muri vyinshi, mbere ni matera araraho ni jewe wayimuzaniye, ndayimukuriye Ikobero ni muri Muyinga. Ubwo nyene imbonerakure imwe yitwa
Richard yaciye ikubita imigeri ibiri uwo Siyeri unasubire mu nzu. Uwo mugabo nawe kubera ukuntu yari yatosekaye ari ikiruruma baca baramuhohosha baramuburuta baja kumuta aho bita ku Mahoro kure yaho amwiciye nko ku kilometero 1.5 ariko bamutaye impande y'ibarabara. Uyu muntu bamwishe nabi cane, baramuciye amagara, bamucumita imbugita mu mukondo, bamukubita ishoka mu gahanga. Bari bafise umugambi wo kumwagiriza ko bamufashe ariko akoresha iyo shoka mu kubomora inzu, aho nyene iyo shoka ari iya Crescente. Bukeye mu gatondo ko kuwa kabiri igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2023 nibwo ababonye ikiziga baca bakurikirana amaraso basanga aherera impande y'irembo rya Siyeri, baca baramufata bamujana aho nyene mu gashoka komine Matongo. Nawe aca ariganira mu musitanteri na OPG uko ibintu vyagenze n'ababikoze. Uwo nyene OPG yaciye atanga raporo kwa procureur mu Kayanza. Nawe ntiyatevye, isaha 9 z'umuhingamo yarashitse ku biro kw'ikomine Imatongo, ariko imbere yayo masaha umwe Siyeri yabara inkuru y'ukuntu wa muntu yakubitwa gushika naho yicwa. Bari bamurekuye baca bamutegeka gukinjura muri ako karere kugira ngo procureur ntamusangeho. Procureur amaze kuza vyaramutwaye umwanya utari muto mu kwegeranya ba bantu bose bagira uruhara mu gukubita uwo muntu, kugeza naho abwira abatware b'iyo komine ko atabonye cane cane uwo Victor Hasabumutima adasubira inyuma. Niho batoratoranye kugeza isaha 2 z'ijoro, bamwe indwi barakwira bose. Mu gihe procureur yariko arababaza, Victor yishuye ko uwo muntu yapfuye yari igisuma cari kije kwiba ngo ntibazi niyo aturuka. Bari bamaze gupangisha umugambi. Umwe muri izo mbonerakure yitwa Crescente ngo aca avuga ko ari we yamufashe ariko amumenera ibotike agomba kumwiba. Procureur abajije OPG na musitanteri impamvu uwo Siyeri batamugumije kugira ngo amatohoza yorohe, bisiguye bavuga ngo bamurekuye kubera babona atakimwagira. Ababwiye ngo nibamuhamagare, bishuye ngo ntituzi iyo yaciye aja. Nk'isaha 3 z'ijoro procureur yaciye apakira izo mbonerakure 7 abajana mu gasho ka komisariya mu Kayanza. Ku munsi wa gatanu genekerezo rya 17 z'ukwa kabiri 2023 Siyeri yarungikiwe umutahe wo kumufata ngo aje gusigura neza ivy'uwo muntu. Ntiyigeze ajayo, baciye bamubwira ngo naje kwinyegeza, mbere banamubwiye ko hamwe yoherahira akaja mu Kayanza ngo agiye gusigura ivyo asigura ngo azoce amenya iyo ataha. Aho hose ni kugira ngo bakingire Victor Hasabumutima, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine. Ivyo byose biterwa intege n'icegera c'umukuru w'umugambwe mu ntara, Bazira Mathieu asanzwe ari mvukira ya komine Matongo. Kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa kabiri 2023 Victor Hasabumutima yavuye arekogwa aritahira. Umugambwe wabigiyemwo baremerera parike iramurekura kubera atwara umugambwe muri komine Matongo, akaba n'umuyobozi wa Ecofo Kabuye. Yarekuwe hamwe n'izindi mbonerakure 3. Ubu mu gasho hasigayeyo 3. Uwo munsi nyene umwe yicwa yaciye ashingurwa mu itongo ry'abapfuye mu Kayanza, inyuma y'iminsi ari mu buruhukiro mu bitaro vya Kayanza. Amatwi yadusumira abo barikuwe ngo ni nabo bamuhambishije, baguze isandugu ku witwa Nyandwi mu ndaro, baraheza bayijana mu Kayanza. Amazina
y'abasigaye mu gasho ni Richard, umumotari akaba n'umushoferi wa sekereteri permana wa musitanteri Imatongo. Bizimana ari nawe yatojwe umugambi wo kuvuga ko uwo muntu yari yaje kwiba mu nzu iwe, akaba yari n'umubanyi wa Sergio hamwe n'uwitwa Solomo. Turasavye n'ukuri aya makuru muyashire ahabona. Ibintu bikorwa n'abiyita ibihanganye muri CNDD-FDD birateye ubwoba. Ngayo rero amakuru harabana n'iyicwa ry'uyo muntu n'ukuntu ibihanganye muri CNDD-FDD vyoba vyarabigizemwo uruhara. Wewe uravuga iki kuri ino nkuru? Ja muri commentaire maze utubwire uko ibintu uvyakiriye. N'akamaramaza nibara ku mutemere, birababaje kandi birateye n'agahinda.